mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabahaye ikaze yo gukurikira amakuru yo kuno munsi wa mbere igenekerezo ry'indwi mu kakaro umwaka w'2025 Aline Munezero nijenda yabashikiriza utuma mvuga mu kanyumva nawe ni Jisene Manirakiza mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize abanyagihugu bariyamiriza ivyo leta ya CNDD-FDD ibandanya gutangaza k'amatora aherutse kuba yerekanye ko abarundi bakoze ivyo bari basabwe ni nyuma yo kumva ikiganiro umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu yagiranye n'indongozi ziherutse kugenwa hamwe n'izahahora hari umuryango wo muri komine Gisuru mu ntara nshasha ya Buhumuza usaba ubutungane kuwabo yakubiswe n'imbonerakure ahogwa gushira habona katemera ivyavuye mu matora aherutse kuba mu Burundi y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine turabafitiye n'ikiganiro ineza y'Imana kikaba gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Matayo ikigabane ca 14 mu kanya turinjira mw'idonido Subire ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mwari muhejeje kuvyumva mu ncamake ngo bararambiwe kumva leta ishikiriza ko ivyo yasavye abanyagihugu babikoze kuwa gatanu ruheshi umwaka w'2025 hasigaye kugabangana ibibanza abanyagihugu babishikirije kuri uwa ndwi mu kakaro bamaze kumva imvugo y'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu mu kiyago y'ababura amatari bashasha baherutse kugenwa babura amatari bakera bamusanteri barongoye komine za kera hamwe n'abanyamabanga nshingwa bikorwa ba komine baherutse kugenwa abanyagihugu bavuga ko iyo mvugo ari yo kubasinziriza kuko ata amatora yabaye mu Burundi abategetsi barajwe ishinga no kugabangana ibiti gusa bagasuzugura abanyagihugu mu kubabuza gutora ico bashaka abarundi ngo bakwiye kuva hasi bakabikurako iyi nkuru ni Ninete Nancy Mutoni yayidushikiriza muri iyo nama umushikiranganje Martin Teretse yasabye abaraho ko hatogira uwo umutima usimba igihugu cy'u Burundi ngo nice abarundi bose ngo nimba ari biti byo tuma umutima usimba ngo ni na byinshi ntabyo bazomara baravye ukuntu amategeko n'amabwirizwa ategekanya ibibanza ngo bazohava basanga amaprofile bakeneye atanabo baronse ngo bikumvikana ko atanumwe yogira ubwoba kuko ari igihugu ngo kiragutse vy'ukuri yagiriye ko atinduguye twamugina abenegihugu ico twabasavye baragikoze natwe rero uno munsi tubafitiye ideni yo kubatunganiriza atakuraba nkunzi atamwana n'ikinono bose ku rugero rumwe umwe wese ibyo arekuriwe abironke ndugaye twamugina Martin Teretse akaba yahamagariye izo ndongozi nshasha gukorera abanyagihugu bakababera abasuku nayo ngo itegeko ritomora ko indongozi z'amakomine zihari uyu munsi zizogumaho gushika hashizweho izindi nzego zivuye mu matora yibukije ko buramatari w'intara ari waserukira urwego nshingwabikorwa rwa leta mu ntara akaba ari we atwara akongera akaba umuhuzabikorwa w'ubuzi bwose bwa leta burangurirwa mu ntara arongoye ko ibizoba mu ntara ari we azobibazwa mu kiyago bagiranye harimo itunganywa ry'amatungo y'amakomine yahahora gukurikirana imigambi ya komine na cane inyubako z'amakomine zitarahera itangwa ry'impapuro n'inzandiko ndangamuntu ugutunganya hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'amakomine abanyagihugu twavuganye bumvise ibyashyikirijwe na Martin Teretse umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko imvugo yuko abarundi muri ruheshi 2025 bakoze icyo basabwe gukora ibarambiye ngo kuko ari ukubasuzugura kuko ata amatora yabaye mu Burundi abatoye nka bose ngo bategeka icyo batora abatagitegetswe bagatorerwa CNDD-FDD badashaka abategetsi kubw'ivyo barajwe ishinga no kugabangana ibiti gusa bagasuzugura abanyagihugu mu kubabuza gutora icyo bashaka babona ko abarundi bakwiye kuva hasi bakabikurako Urakoze Ninete Nancy Mutoni ikiziga c'umunyagihugu caraye gitowe kuri wa gatandatu mu kakaro umwaka w'2025 ku nkengera z'uruzi Musenyi ugabura komine Mpanda na komine Rugazi mu ntara ya Kera ya Bubanza abaciboneye bemeza ko ico kiziga cari c'umuntu w'umugabo w'imyaka yo bishika kuri 40 umubiri ukaba wari wuzuye ko ibikomere abanyagihugu bagashikiriza ko atankeka nyakwigendera umwidondoro wiwe utaramenye
ntiriramenyekana yagandagujwe imbugita bagakeka ko ari imbonerakure zegamiye umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi zamugandaguye. Abajejwe intwaro barashoboye gushika ahatowe ikiziga. Musitanteri wa komine Mpanda Nadine Nibitanga yahavuye atanga itegeko ryo gutwara ikiziga mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Mpanda. Bamwe mu banyagihugu basaba ko hokogwa amatohoza yimbitse imbere yuko ico kiziga gihambwa kugira uwishwe amenyekane abiwe abamugandaguye hamwe rero n'icatumye agandagurwa. Hari n'abandi banyagihugu b'Ububanza bashikiriza ko intwaro ikomoka muri CNDD-FDD izo bamara kamwe kamwe umuti ngo nuko bohaguruka bakayisubiriza. Hari umuryango wo muri komine Gisuru mu ntara nshasha ya Buhumuza usaba ko ubutungane bwo kurikirana bukongera bugahana imbonerakure zerutse gusinzikariza ubuzima uwabo azira kuba yaraneguye ubusuma bwaranze amatora y'abashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine yo kuwa gatanu ruheshi uyu mwaka 2025. Inyuma y'iminsi yaba 10 ico caha kibaye, inshuti n'abagenzi b'uwo mutama w'imyaka irenga 65 bashikiriza ko gushikubu atakirakogwa kugira atunganirizwe. Bamwe n'abandi mu bumvise ibyashikiye uwo mutama bavuga ko atagitangaje kubona imbonerakure zibandanya gukora amabi atandukanye mu gihugu ataco zinona ngo kuko zikingirwa ikibaba n'ubutegetsi bw'umugambwe zikomokamwo. Abarundi ngo niyo bazoshiraho ubutungane bwizewe babanje kwikura ko intwari hari muri kino gihe. Inkuru twateguriwe na Dondo Jemba z'umutima. Uwo mutama yasinzikarijwe ubuzima n'imbonerakure azwi ku mazina ya Venerand Mvuyekure w'imyaka 67 asanzwe aba ku mutumba wa Musumba zone Kabanga komine Gisuru intara ya Ruyigi ubu ikaba iri mu ntara nshasha ya Buhumuza. Amakuru radio haguruka ikura aho muri komine ya Gisuru ashikiriza ko uwo mugabo se w'abana batandatu yakubiswe buyoka ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 ukwezi guheze kwa ruheshi uyu mwaka wa 2025 azira kuba yaraneguye ubusuma bwaranze amatora y'abashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine yo kuwa gatanu ruheshi uyu mwaka wa 2025. Bamwe abanyagihugu bahaye amakuru radio haguruka ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu basigura ko uwo mutama yiyamirije intwari hari muri kino gihe kuko yatunganije amatora atariyo. Amatora yaranzwe n'utunenge twinshi dutuma ivyayavuyemwo abarundi badashobora kuvyizera. Umuryango inshuti n'abagenzi ba Venerand Mvuyekure basaba ko ubutungane bwo kurikirana bukongera bugahana imbonerakure ziherutse gusinzikariza ubuzima uwabo. Inyuma y'imisi yaba 10 ico caha kibaye, inshuti n'abagenzi b'uwo mutama w'imyaka irenga 65 bashikiriza ko gushika ubu atakirakogwa kugira atunganirizwe. Abo banyagihugu bakaba babona ko ugufata minenegwe amabi yakorewe uwo muhumure vyerekana ugusasira indavi ingeso y'ukudahana ivyaha iranga intwari ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo ngo biza bishimangira kandi ivyama vyashizwe ahabona n'abatari bake abanyepolitike canke abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yuko ubutungane bw'u Burundi bukorera mu kwaha k'ubutegetsi. Bamwe n'abandi mu bumvise ivyashikiye uwo mutama bavuga ko atagitangaje kubona imbonerakure zibandanya gukora amabi atandukanye mu gihugu ataco zinona ngo kuko zikingirwa ikibaba n'ubutegetsi bw'umugambwe zikomokamwo. Abarundi ngo nibo bazoshiraho ubutungane bwizewe babanje kwikura ko intwari hari muri kino gihe. Dondo Jemba z'umutima nawe ndagushimiye. Dukubitire kubivugwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Kongo. Lawrence Kanyuka umuvugizi w'ihuriro AFC M23 rigwanya leta ya Felix Tshisekedi asaba makungu guhaguruka vuba na bwango afata ingingo zikomeye zihagarika ibikorwa by'ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo bubandanya kurunda abasirikare hafi y'ibirindiro by'abagwanyi ba M23. Ivyo bikaba byatangajwe
mu butumwa umuvugizi w'ihuriro rya AFCM23 ashinzwe politike Lawrence Kanyuka yacishije ku rubuga rwa X. Kanyuka avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buriko burungika ku bwinshi abasirikare n'ibikoresho by'intambara hafi yaho abagwanyi ba M23 baherereye ibifatwa nko kubasotora. Amenyesha kandi ko abo basirikare ba Kongo bari kumwe n'abafatanya bikorwa babo barimwo abasirikare b'u Burundi n'abawazalendo berekeje inkoho zikomeye ku bice bibamwo cane abanyagihugu. Umuvugizi wa AFCM23 agaragaza ko iyo ngingo yafashwe na Kinshasa ari icaha gikorerwa atiremwa muntu kuko izo nkoho zigamije kugandagura abanyagihugu b'inzirakarengane. Ico gikorwa kandi ngo ni ikimenyetso c'agasuzuguro kigaragaza ko leta ya Kongo itarajwe ishinga n'ibiganiro vy'amahoro biriko bikorwa. AFCM23 isaba ko ivyo biganiro bihabwa agaciro gakomeye bikibanda ku mpamvu zikomeye zitera indyane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico bikoze biciye muri ivyo bikorwa yita vyo gusotorana bishingiye ku ntambara. Kanyuka avuga ko Kinshasa iriko isenyura ku mugaragaro inzira y'ibiganiro vyoshikana abanyekongo ku mahoro arama. Avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanse kubahiriza ivyo bwiyemeje bijanye no guhagarika intambara mu gihe AFCM23 yabishize mu bikorwa. AFCM23 ikabona ko iyo nyifato ya leta ya Kongo ari y'ubugambanyi budakwiriye kwihanganirwa. Naho biruko AFCM23 ivuga ko yizeye ko amahoro azoteba agashikwako biciye mu biganiro, ariko ikamenyesha ko mu gihe izoraswa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ifise uburenganzira bwo kwigwanako no gukingira aba mu bice igenzura. Reka tubanze dusome mu buhinga bw'ivyuma baduha akaruhuko duce tuja ku gice ca kabiri gihariwe ikiganiro. Ikiganiro ineza y'Imana cyo kuri wa mbere igenekerezo ry'indwi mu kakaro umwaka wa 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Matayo ikigabane ca 14 kuva ku murongo w'icumi gushika ku murongo wa 11 gishikirizwa na Pastor Celeste Gahungu. Kije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi uri mu gitabo cha Matayo igice ca 14 umurongo w'icumi no w'icumi. Turasoma mw'izina rya Yesu Kristo. Atuma mwibohero ngo bace izosi Yohana, bazana umutwe ku kibehe bawuha wa mwigeme awushira nyina. Amen. Imana yo mwijuru idutabare cyane kandi Imana yo mwijuru itubabarire. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, ni jambo ry'Imana Imana impaye ngo dusangire. Ijambo ry'urufatiro ry'uyu munsi riravuga ngo umutima wawe uri mwiki. Imana yo mwijuru idufashe cyane. Iri jambo ry'Imana rero tugiye kumva riratubwira umwami Herode yagize umunsi mukuru wa anniversaire, umunsi yibuka ivuka ryiwe. Noneho ngo atumira abaganwa, atumira abategetsi bakomakomeye bamufasha kuganza bava hirya no hino. Arabatumira baraza, bararya, baranwa. Hanyuma ibirori bigeze kuryoha, haza umukobwa wa Herodiya aza gutambira umwami. Aratamba umwami aranezerwa cyane n'intambo y'uwo mukobwa. Noneho ngo aramubwira ati nukuri uranshimishije ukuntu unezereje cyane. Ati cyo ngusabye rero niwiyumvire unsabe icyo ushaka cyose ndakiguha. Wa mukobwa yiyumvira icyo ari busabe uwo mwanya ko ari surprise akorewe n'umwami Herode. Yiyumvira icyo ari busabe umwami muri uwo mwanya arakibura, ngo abanza kugenda kubaza mama wiwe. Noneho mama wiwe abwira wa mukobwa ngo nagende asabe umutwe wa Yohana umubatiza. Imana yo mwijuru idutabare kandi tubabarire cyane. Nuko wa mukobwa yijirwa mu maso, ariko kubw'itegeko rya nyina aragenda abwira umwami ati ndaje kandi cyo nje gusaba nta kindi, ndashaka umpe umutwe wa Yohana umubatiza hano kumubehe. Abantu bose baratangara, bari bahari barumigwa, kuko benshi bari bazi yuko uwo mwana w'umukobwa agiriwe amahigwe icari busaba umwami
umwami cose naho zoba inka ibihumbi naho coba igice c'igihugu ciwe yari kukimuha. Ariko batangazwa no kumva asavye umutwe w'umuntu batari burye, umutwe w'umuntu batari bushire kw'isoko. Abantu bose baratangara, umwami nawe nyene biramutangaza cane. Noneho ngo ariyumvira ico ari bukorera kibura, ariko kuko hari itegeko yari yarasinye aremera, atuma mw'ibohero ngo bazane umutwe wa Yohana bawuhereze wa mukobwa. Atuma mw'ibohero, baragenda baca umutwe wa Yohana umukozi w'Imana atacaha na kimwe yagirizwa, barawuzana ku mubehe bawuhereza wa mukobwa ujejeta n'amaraso bawushira nyina wiwe. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, uyu munsi nta kindi gituma abantu benshi bahura n'ivyago nuko babitse inzigo mu mitima yabo, nuko babitse ishari mu mitima yabo, nuko babitse urwanko mu mutima wabo. Yohana yari yarahanuye uwo mugore kugira ngo ntake umugabo wiwe Filipo ngo aje kwa Herode. Imana yo mwijuru utabare cane. Uwo mugore Herodiya abika inzigo y'inzikira mu mutima, nk'uko abantu benshi uyu munsi bagendana inzigo y'inzikira mu mutima, bahagendana amacakubiri y'ivya kera mu mitima yabo, bigatuma babyigisha n'abana babo. Nico kibazo rero kihari uyu munsi. Uyu mugore rero atuma umukobwa wiwe kuja gusaba umutwe wa Yohana umubatiza, kandi atahantu na hamwe bari buwushire, ntibari buwurye, ntibari buwushore ngo bushire kw'isoko. Oya, kwari kugira gusa yihore. Imana itabare cane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, aho uri sindahazi, birashoboka buri hafi cyangwa ukaburi kure, ariko aho uri hose nagira ngo utangarize iri tangazo rivuga ngo kura inzigo mu mutima wawe, kura ishari mu mutima wawe, kura urwanko mu mutima wawe, kugira ngo ejo hawe hazobe heza no ku ruvyaro rwawe ruzobe rwiza. Imana yo mwijuru utabare cane. Noneho rero uyu mukobwa agenda yijiriwe cane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, iyumvire nawe uyu mukobwa amaze kubona twaye umutwe w'umuntu imbere yiwe ku mubehe kw'isahani, uburyo yiyumvise mu mutima wiwe, ahura n'ivyago bikomeye cane mu mutima wiwe, arababara buri uko abigenza kuko yanse kugambararira umuvyeyi wiwe, aremera arabikora ariko atabikunze kuko nta nyungu n'imwe yariko arabikuramwo. Imana yo mwijuru idufashe cane. Ahakura umuvumo kuko ndazi neza amakuru yiwe yaramenyekanye, nta musore n'umwe yifuza kuza kumuresha, kandi bose bari bazi yuko yasavye umutwe w'umuntu. Atahana umuvumo yuko ari umwicanyi kandi yatumwe na nyina. Imana yo mwijuru utabare cane. Imana yo mwijuru tubabarire cane. Nta kindi gitumye abantu no munsi bariko barahura n'ivyago, bariko barahura n'ibibazo, ni kubwo inzigo y'akazikira yavuye mu bavyeyi babo, noneho bayinjiza no mu bana babo. Uyu munsi bagenda bayihanahana, ukumva umwana w'imyaka 15 aradutse arakubwiye ngo si vya bindi v'72, ngo si vya bindi v'93, ngo si vya bindi v'88, ngo si vya bindi v'35, kandi atari bwabeho. Imana yo mwijuru utabare cane kandi tubabarire. Nshuti mugenzi uri kuranyumviza kuri uyu munsi, ese icompa nawe uyu munsi ugatahura neza yuko kubika inzigo n'ishari mu mutima atari vyiza, yuko kubika urwanko mu mutima atari vyiza. Ukigisha abana bawe urukundo no kugira neza, ukigisha abana bawe gufashanya, ukigisha abana bawe ivyiza. Imana yo mwijuru itabare cane. Inzigo n'ishari biramaze abantu uyu munsi, amacakubiri aramaze abantu uyu munsi, inzankano ziramaze abantu uyu munsi. Uyu munsi umuntu abaho ashinze ijisho mugenzi we akavuga ngo si compa gahwera, kiya kibanza yicayemo no gisubiramwo, ese compa gahwera, urya mugore wiwe no mwigarurira, ese compa gahwera, irya tongo ryiwe no ryigarurira, ese compa gahwera, irya parasera yiwe n'irya nzu yiwe no vyigarurira. Abantu babayeho mw'ubwo buzima. Ese compa uyu munsi abantu bagahinduka, ese compa uyu munsi abantu bakabumbwa n'ivyo bafise, ese compa uyu munsi abantu bakubaha Imana bakayitinya, ese compa uyu munsi abantu bagashika ku musaraba, ese compa uyu munsi abantu bakagororoka bakubaha ya mabwirizwa y'Imana uko ari 10. Kuko uyu munsi amabwirizwa y'Imana abantu barayibagiye, ntibagitinya kwica, ntibagitinya kwiba, ntibagitinya gusambana, ntibagitinya kurenganya abandi, ntibagitinya kunyaga ivy'abandi, nta mbabazi bakigira, ntibaciyumvira ingaruka yo kwica umuntu, ntibaciyumvira ingaruka yo kwiba umuntu. Imana yo mwijuru utabare cane. Ariko nagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana riravuga neza ngo ivyo byose murabikora ngahora, ngo mukiyumvira ko mpanye nawe, ngo igihe kimwe ngo nzobishira ngo imbere y'amaso y'abantu ndabishire ku mugaragaro ivyo mwakoze byose. Imana yo mwijuru idutabare cane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ndaguhamagara guhinduka uyu munsi. Hinduka, uhindure n'umuryango wawe, uhindure n'igihugu cawe, niho nawe ivyawe bizogenda neza, ukagira amahigwe n'abagukomotse ko bose bahagira amahigwe. Imana yo mwijuru ibaho mugisha mwebwe mwese mwariko muranyumviriza kuri uyu munsi. Tugiye gusenga Imana nawe
nawe ahuri uzamure ikiganza cawe kuko niwe wiyizi mu mutima wawe, niwe wiyizi ivyo ugendera mu mutima wawe. Mana ugira neza, Mana ugororotse, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro kandi uri Imana y'urukundo. Nyemerera rero nyakubahwa iri jambo wampaye urishitse ku muntu wese mwami, umuntu wese ribe mu mutima wiwe, umuntu wese yitahure, umuntu wese yimenye iki mu mutima wiwe, kuko umutima niwe mucarubanza. Nyemerera rero nyakubahwa uhindura ivyanse guhinduka biri mu mitima y'abantu, uzobukoze mwami. Urakoze, ndagushimiye rero. Girira neza umuntu wese ariko aranyumviriza, yaba uri hafi yaba uri kure, umuhe umugisha kandi umukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amakuru mwari mwateguriwe kuri no wandwi mukakaro umwaka wa 2025 nihanagarukiye. Mwakenuye mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Shimire kandi na bagenzanje bayegeranije hamwe rero na Giselle Manirakiza yari mu buhinga bw'ivyuma. Arine Munezero nari kuri mikro, ndabaseze ndabipfuriza amahoro y'Imana naho ubutaha.